Nongeye kubaha ikaze kuri radio Kazoza FM ryo kugwiza umwimbi samirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu tugeze mu kiganiro Frambu cama gitangura misi yose guhera isa 12:05 kugeza isa 12:45 kuri mikro ni jewe Miss Frambu nkuko mubimenyereye Simba DJ nyene nga muri studio ndi kumwe na mugenzi wanje Papa Frambu ndetse na Marvin Lee kandi turasa n'umutumira aza kuza kutuyagira byinshi kuvyakora nkuko bisanzwe tumaze imisi twakira abatumire reka nakire mugenzi wanje Papa Frambu ndakwakiriye. Urakoze cyane Aditop ndagushimiye ndashimiye abatugendeye uno musi muri studio za Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu reka rero ndakuramutse ndamutse ko batumviza kuri Radio Kazoza FM aho bari hose mu mihingo cyangwa mu micungaro y'igisagara ca Bujumbura n'abarenganye ni Bujumbura bose ndabaramutse kandi ngenda bahikaze mu kiganiro Frambu tuno musi. Ego urakoze cyane Papa Frambu reka nakire na Marvin Lee. Ndakuramukije Adi ndamutsa na Papa Frambu. Nkuko muvyumva muri studio ndi kumwe na Papa Frambu ndetse na Marvin Lee turase n'umutumire wacu uno musireka nawe nyene ndamwakire. Murakoze cyane ndamukije Papa Burundi Melvin abarundi bose aho bari mukomere. Ego ni wisange muri radio Kadoza FM mu mashigari rajatunga uri kadufasha live turi live kuri Facebook ya Kadoza FM kadufasha yitwa Patrick reka mugenzi wanje rajatunga tudugiriza karirimbo hama tuce tugaruka Marvin atwakirira umushitsi. Ikiganiro ni Frambu nkuko mpejeje kubibabwira muri studio ndi kumwe na Marvin Lee ndetse na Papa Frambu hamwe n'umutumire reka duhakanya Marvin Lee atwakirire umushitsi uno munsi. Nuri iryo teka ryo kwakira umushitsi ndaryakiriye na mwakiriye n'umushitsi numwe mubabanye natwe mu kiro ibyo twari turimwo cyari kirori ciswe hashe canke yari evenement yiswe hashe ni evenement yari yateguwe na Jimbere Kazoza FM hamwe na Akadirisha Pro muri uno munsi canke kuri uno munsi turi kumwe n'umwe mu bantu bari basanzwe barimwo watahuye igikorwa ca hashe akemera agatanga amafaranga inoti $150 ibihumbi 150 inoti 15 z'ibihumbi 10 aratanga amafaranga kugira ngo inyuma yo kuba yagiye muri evenement ya hashe yongere ivyiwe babicishe ku radio babihayanishe yaratahuye uwo mugambo nawe suwundi turi kumwe na Zabulon niwe turi kumwe hano muri studio nkaba ndaguhaye ikaze wisange cyane. Akoze cyane nimpore namahoro uje ariko kandi uje kutuyagira ishira hamwe rinini cyane niryo ugira utuyagireko mbega nishirahamwe gitwa gute ryatanguye ryari. Murakoze cyane nkuko babivuze navutse nsanga banyita Zabulon simbaruhije nishimiye kunyakira muri make rero iri shirahamwe ni inzu y'ubudandarizo iherereye mu Kamenge hagati ya 13 na 12 hagati ya 13 na 12 ego ryatanguye ryari ringana gute harimo ibiki. Murakoze cyane nibaza ko ariko amajambo radufasha turivunagure haheze imyaka 2 kuvuga ryatanguye muri 2020 ni inzu y'ubucuruzi yitwa Kamenge Business House mu ndimi z'ikinofunofu ariko muri make ni inzu y'ubudandarizo iherereye mu Kamenge. Kamenge Business House maze imyaka 2 gusa watubari aho mukorera mudandaza uduki. Muri iyo nyubako twakira abipfuza gukora imigambi yabo turi muri bamwe bitabiriye ibyo abaturongoye bakunda kudusaba kugira ngo ababishoboye bashire inyubako ku mugaragaro kumbure banya n'imitahe abarondera Frambu nabo nyene baronka bakorera hameze neza kandi hatuje ni muri uwo mugambi. Muca mubikora gute numva kumbure n'abandi akora twumviriza bashobora kuba bataratahura neza umuntu mu kubitura abitura arondera iki namwe muca mu muhiki
mbega mu kubitura abazanira iki yahejeje kubitura mu byo mumuha n'ibyahe. Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane. Jewe tuko turavugana ndi uwo bita Logira serukira iyo nyubako. Ni kuvuga uje utwitura ubuje kurondera ikibanza cyo gukoreramwo ibintu bitandukanye byawe uba warihanga imirimo, mugabo nsurinye kano kantu byemewe n'amategeko, kuko ari ibintu byemewe n'amategeko nibaza ko ntihoronka ikibanza biba byemewe n'amategeko, kuko turaganira tukakwereka ibibanza bigihari, ni kuvuga bitararonka ababikoreramwo, canke se tukakwizeza ko igihe kiniki ikibanza kizoba cabonetse. Hanyuma hariho n'amasezerano duheza tukagiranira y'ibyo tutegezwa gukora n'ibyo tutegezwa gukora, kugira ngo kumbure inyubako izogume ikayangana kandi twubahiriza n'amategeko atanu mabangamiye ubundi. Ibyo biheze turumvikana, kuko dufise amazu atandukanye asumbasumbana. Hari dusanga ari zito, hari dusanga ari zinini. Ibyo byose nibyo duheza tukavugana tukakwereka wenyine wishimiye bivanye na frambo ufise, ariko ku giciro kitabuna cyane. Muri make naho ushaka gupanga muramufasha canke mwakira abashaka kuhafata hose? Oya, twakira ubu uko tuko turakora, twakira abaza badahafashe hose. Twabigize muri iyo ntumbero kugira kumbure n'abafise imitahe mito ntitubasiga inyuma, kugira nabo nyene bagira ijambo. Uje wese turamwakira, ntitwakira gusa baje bafata inyubako yose. Murakoze. Ni kuvuga ngo umuntu mwereka ikibanza canke mumwereka inzu isanzwe iri ahantu kanaka, canke mumwereka ikibanza maze ibindi akimenya uko avugana na nyene ico kibanza? Iyo aje twitura akadusaba inzu turayimwereka, ariko kandi ari n'ubuje twitura adusaba ikibanza cyo gukoreramwo, nawe nyine turamutunganiriza. None nk'ubu je ndakubara ati ndashaka ikibanza ndandarizamo twashara twanje, ivyo nkora nk'ubu ndashobora kuba ndumubaji, yego, nkaba nifuza ikibanza nzohora mbaziramo izo ntebe ni nkora niki, nkaba ndakubwira nti ndakeneye kuva muri Mukaza gushika muri Ntahangwa, ico kibanza mwokindonza byihuta cyane. Je numva ko kubera ko turi benshi dukeneye ibibanza dukoreramwo, yaba amabiro canke ahantu umuntu akorera ivyiwe, wocu udufasha nimero? Nivyo nibaza Adina. Yego cyane. Yego cyane. Inomero zanje ni 69 480 murantunga 69 401 480 69 amajana 401 amajana 480. Yego cyane. Yego. Nuko ari wifuza ikica mubaza yo mubaza, ariko urashobora gusubira kutwibutsa aho mukorera, mbega umuntu abituye mu musaba kanoti kangana gute? Ivyo byose turakeneye kubimenya. Murakoze cyane. Twibukanye dukorera mu Kamenge kwibarabara hagati y'ibarabara rya 13 na 12, abahamenyereye n'imbere y'inyubako yitwa Mercato, niho dukorera. Ukihaseruka ucubona bwiza busayangana gusumbye ubundi, harivuga muri make. Uraheza ukabona n'ibyapa biharanga byanditse ko Kamenge Business House. Nibaza ko haroroshe cyane, kuko ni kwibarabara just abazi kuri terminus aho amabisi ahagarara, wegeye imbere gato no kuri terminus inyubako buri kurayibona mu kirere naho. Mbega urondera ikibanza n'urondera inyubako y'inzu nyene yubatswe avuga ati handashaka kuhapanga, n'urondera ikibanza kitari mu inzu, abo bantu bari hagute? Murantunga ikibanza kitari mu inzu, ibyo ntibiri kuri programme. Tufasha urondera inzu ashobora gukoreramwo. Twavuze ikibanza kumbure batatahuye neza, ni kibanza ariko umuntu ashobora gukoreramwo, nk'uko mwokorera aha muri Kazoza FM, tukabafasha kurondera haba hari ibyumba nk'ibi, canke se uyundi wari we wese yoba akora urundi rudandazo, uwo rero turamufasha akaronka ikibanza, apana ikibanza cya parcelle. Ni kibanza cubatse abantu bashobora kudandarizamwo canke bagakoramwo imigambi yabo. Adi wo dufasha nimero kugira ngo ari office akabazo arashobora kubaza 72 23 23 canke kuri 62 24 kufise ikibazo ashaka kubaza canke ari icyumviro ushaka guterera, umurongo wa telefone uruguruye, urashaka kudutelefona go hamugashikiriza ikibazo cawe. Umunywanyi ku murongo. Alo
Allo. Allo. Oui, bite bite. Amahoro. Umeze neza? Yego. Muri bande mutwakuye muri he? Ifate za ku Musaga. Ramutsa mugenzi wanje Papa Frambu, Marvin Lee ndetse n'umutumire. Ndabaramukije mwese cyane aho muri hose. Yamucane Fabien. Yego, hamara saa kumubaza. Mbega izo nzu bakotesha nta kontra bisaba kugira ngo ushobore kubamwo muhinzi umuntu yoba yikeneye. Reka ca kwishura ngira yumvise ikibazo. Yego, hama ikindi naco. Kwa kane twari twatsindiye Frambu. Kwa kangahe? Kwa kane twari twatsindiye Frambu. Twarababwiye yuko watsinze kuwa kane kwa gatanu da telefone ngo twibutse bica biherana. Twaba telefone ejo twarabuze umurongo. Witwa gute? Fabien Hakizimana. Fabien Hakizimana. Yego. Wateye ikibazo cya kabiri? Sawa tu. Sawa Fabien, reka tugushimire. Yego, hamata nyishira umutumire ukibazo. Sawa sawa. Yego. Urashobora kugira ko ikibazo bakubajije Zabulon? Ego murakoze cyane, ni ikibazo ciza ataho gica iruhande. Dusubire kandi twibukanye ko muri dushiremwo umuco gusumba. Twavuze neza ko ari kibanza c'idandarizo. Ni kuvuga utwituye tumuronderera ikibanza aho nyene kuko ni inzu nini ya cyane, iri en étage à 3 niveaux canke se igetse inshuro zitatu. Ni kuvuga ni inzu novuga ngari yagutse cyane. Ni kuvuga utwituye rero turaheza tukamurondera ikibanza aho nyene kuko nibyo dusanzwe dukora, inyubakira twegukira kugira dufashe abantu. Hanyuma murantunga ikijanye n'amasezerano nacyo yakigarutseko. Ego cyane dutegerezwa kugirana amasezerano akingira utwituye akongera akadukingira, na cyane cyane ico norenza ko novuga umwihariko wacu. Keshi na keshi iyo dufise umuntu asanzwe hakorera nkuko mwene wacu hano yavuze ati sanzwe ndi mubaji, hakaba hakorera umubaji hakaza undi mubaji mu nyuma, nitwihuta kumwakira kiretse umwe ariko arahakorera wenyene atanze iyo confirmation, atanze uruhusha. No kuvuga ngo nta muntu ashobora kubitura ngo muronderere ikibanza nko mwirohero canke muri Asiatique, nababa bapanga muri iyo nyubako nyene. Muri iyo nyubako nyene. Ni inyubako igizwe ni vyumba bingana gute? Ni inyubako nkuko navuze, ni inyubako nini igeretse inshuro zitatu. Kanya tuko turavugana harimo ibyumba bishika 80. Kiganiro ni Frambu munyonyi ku murongo. Allo. 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 Oui, bite. Ego ni sawa, ni Alfred mu Buyenzi. Hari ikibazo ufise ushaka kubaza umutumire wacu? Ego ndamukiza amarupe n'umutumire. Amahoro. Ndashaka mbaze none iyo nyubako iri mu Kamenge numva iri en étage, no kuvuga ashaka kuvuga ibiciro ukuntu byaba bimeze, nimba ari muri étage usanga bingana no mu nzu zo hasi usanga bimeze gute. Urakoze cyane ku kibazo ciza. Reka tumushimire. Arakoze cyane ubwo aciye agenda. Ashaka kumwishura. Ega hasi kuri nivo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu hose apangwa cyo kimwe. Ni ikibazo ciza cyane, ni hapangwa cyo kimwe. Nico gituma hashimye agatwitura kerekezo duherereye. Hariho ibiho y'umujera biro dake jetwe kwakira abantu. Iyo rero ukwihaseruka iyo biho barakwakira mukayaga, ariko muri make biratandukanye kuko n'ibyumba bihari ntibingana. Ni kuvuga hari usanga byagutse cyane nk'abagira hariho abasanzwe bakorera mu bijanye n'ama gymnastique, bimwe byo kwigorora imitsi, harimo amasaro de coiffure, harimo n'abakora amagato. Sinzi ko abantu nibaza ko bazi witwa Kijaja. Yego nawe ni haherereye. Ni kuvuga rero amazu atandukanye ibiciro bivanye nuko angana bwaguke bwayo, ariko kandi bivanye nuko yo biri hasi canke iri hejuru. Hari bibanza byiba bisigaye, nimba bisigaye byiba bingana gutega Zabulon, kuko ni wewe usanzwe ucejwe ico kibanza. Yego cyane, ibibanza birasigaye ariko sinovuga ngo nko gushika nk'ejo azoba ari bingahe, kuko naje kwibutsa kugira ngo kumbura utarabyumva ntazosigara inyuma. Uzocererwa sinomubwira ngo hazoba hasigaye ibi, kuko abatwitura mvugije ukuri ni benshi muri make rero biko birahera, ahubwo
uwo bayihuta yo nyaruka aho usanga hasigaye mu by'inyuma gutya oya ikiganiro ni Frambu mwabyumvise turi kumwe n'umutumire Zabulon ndi kumwe na Marvin ndi kumwe na Papa Frambu mbega wewe nta kibazo ufise wo baza umutumire wacu Zabulon yes adi jewe unovuga mu ubwa mbere tugitangura sinatahuye mugabo uko byage aradusigurira no sinatahuye no kuvuga ninzu imeze kujyana uvuga kwa galerie Mego. Ni ukuvuga abantu bose barabitura bagacururizamwo abakore umwe wese akeneye kuguza umwimbo. Ego. Mbe mwashaka kutubutsa akademi kanya abantu bashaka kubatora ko mukatubutsa kumwe na adresse. Ego. Ariko batumviriza bashaka kuguza umwimbo, bashaka kuguza umwimbo mu cyo kibanza cyane bakamenya aho babitora. Ego. Inomero ni 69 cyangwa 69. Ego. 401 480. Aho haherereye ni mu Kamenge hagati y'ibarabara rya 12 na 13 imbere y'inyubako yitwa Mercato. Ku basanzwe bafata ingendo zijayo canke bisoberekezayo nibaza ko babaza ahantu hitwa kuri terminus ni kuri 11 ukihashika uraheze ukabona iyo nyubako mu kirere irakwakira. Reka tugushimire cyane umutumire wacu Zabulon dushimire na Marvin yashoye kutwakirira umushitsi turabona iminota ivyo iminota yegereje umwanya n'umwanya imbere y'umwanya s'umwanya nyuma y'umwanya s'umwanya. Zabulon wakoze cyane kuza kutubwira ko hari ibibanza kandi twibaza ko natwe umunsi twabakeneye mu bindi bitandukanye kumbure dukora byemewe n'amategeko tuzobitura. Murakoze cyane ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM